abasore uko arindwi gushikira sawa aracapfisa amahirwe ariko mu kanya jeri iraza kudufasha kumenya ninde yatahukanye ikibanza ca mbere. Uyu ni Sheila, tuyibutsa gusaba ko vote ya publike irakota cane uno munsi. Nimba wizeye ko Sheila aza gutahukana ikibanza ca mbere, nimba wizeye ko Sheila ariwe aza kuba Miss Kugasaka ukaba uri muri kibanza, komera amashyi menshi. La candidate suivante akaba yitwa Krista Mitya Awejemeji kuri Krista Mitya yasugira gatatu yitwa Krista Mitya ari muri kino kibanza engene atambuka iyo engene aberewe iyo engene ashatambuka mukomera amashyi menshi mukomera amashyi menshi. Awejemeji kuri Krista Mitya akaba nawe yifuza kuba Miss Kugasaka mu mwaka w'2020 mushorise umwigeme muserukizi engene atamba neza mukomera amashyi menshi mukomera amashyi menshi. engene atambuka engene atamba engene biryoshye engene bibereye mukomera amashyi menshi. abakene kuri Krista Mitya nawe yifuza kuba Miss Kugasaka umwaka w'2020 mushorise umwigeme muserukizi. muri Miss Kugasaka edition 5 turashaka turabana n'abakobwa indwi uno munsi bariko baraganira ikibanza ca mbere muri Miss Kugasaka. uriko aratambuka gira gatatu mu kanya turaza gusimbura kugira kamwe, ariko nimba wizeye yuko uyu muriko murabona imbere y'amaso yanyu ariwe aza gutahukana ikibanza ca mbere, mukomera amashyi menshi. akaba yitwa Krista Mitya akaba ari umubona hano akaba nawe yifuza yuko yoba Miss Kugasaka. Yes, arakurikira ugira kane umuca akurikira akaba yitwa Claudia nawe akaba yifuza kuba Miss Kugasaka umwaka w'2020. nimba wizeye yuko Claudia ariwe agiye gutahukana ikibanza ca mbere, nimba wizeye ko Claudia ariwe agiye kuba Miss Kugasaka, nimba wizeye ko Claudia ariwe mwigeme aciye ubwenge, mukomera amashyi menshi. amashyi kubikana neza Claudia akaba nawe ari mu bigeme bariko barahiganwa kuri uno mugoroba kugira ashobore gutongwa n'umwigeme muserukizi. ikintu ca mbere gikomeye kunamuka abigeme bose bariko baratambuka, bose batambuka neza kandi batambuka badutwengera. engera atamba mukomera amashyi menshi Claudia akaba yitwa Kanyamuneza Claudia nawe akaba ari muri abo bigeme ndwi, akaba asanzwe ari umurundikazi, akaba asanzwe yamuka mu gisagara ca Ngozi, akaba ariko aritoza muri Miss Kugasaka edition igira gatanu. amashyi menshi kuri Claudia nimba wizeye yuko ariwe agiye gutahukana ikibanza ca mbere muri Miss Kugasaka. kugendera rero umwigeme aza gutongwa nk'umwigeme muserukizi kuri uno mugoroba. mu bigeme indwi dufise uyu nawe akaba arimo akaba yitwa Kanyamuneza Claudia nawe akaba yifuza yuko yotongwa kuri uno mugoroba nka Miss Kugasaka umwaka w'2020. Yes, tubibutsa gusa yuko muri jeri hariho Andre Akizimana, Aline Mugisha, Mona Walter hamwe na Rasco. nimba wizeye yuko Claudia iko aratambuka muri kano kanya ariwe agiye gutahukana ikibanza ca mbere, usimamie, mpigie makofi ya bure. akaba yitwa Kanyamuneza Claudia MC Bebe yes amigo agira akurikire ugira gatanu. uyu nawe si uwundi ni umwigeme mwiza aciye ubwenge, yamuka mu gisagara ca Ngozi, ni umurundikazi ijana ku ijana. yitwa
Yesu Hakizimana na Shaiba atambuka neza umwigeme murundi katsi umwigeme yamuka mu gisagara ca Ngozi reka turabigera gutambira koma amasi menshi amasi menshi amasi menshi amasi menshi amasi menshi. uyu akaba yitwa Hakizimana Shaiba nawe akaba arimo muri abo bigana indwi yifuza yuko ashobora kuba Miss Kugasaka umwaka wa 2020 muco bise umwigeme muserukizi. Yesu Hakizimana na Shaiba nanyene ariko nitoza muri Miss Kugasaka igisoro igira gatanu hano mu gisoro ca Ngozi nawe nyene nimba yize yuko ariweza gutahukana ikibanza ca mbere nimba yize yuko ariwagiye kuba Miss Kugasaka ukaba uri muri kino kibanza ico babisobanukiye nuko ukona amasi y'umunezero. Abashimishwa kuri Shaiba aussi la candidate de Miss Kugasaka 2020. La candidate suivante yitwa akaba yitwa Mariam Sinamenye Mariam. amasi menshi Abashimishwa kuri Sinamenye Mariam. MC Brother Yes, amigo. ikintu kimwe niko ndakunda nuko abakobwa bose bariko baratambuka iyo bajya gashoboka bose bari kubashyira mu ijuru kuko bose ni beza bakomera amasi menshi. Abashimeshi dushimira kandi n'abagiye barabafasha kugira bashobore kumenya ingene bino bikorwa. Yesu ngena cyane Mariam umukomera amasi menshi. Sinamenye Mariam akaba nawe yifuza gutorwa nka Miss Kugasaka kuri uno mugoroba. Yesu amasi menshi kuri Mariam nanyuma ariko aritoza muri Miss Kugasaka igisoro igira gatanu hasigaye umwigeme umwe gusa kugira ngo dushobore kwiza ba bigeme indwi bari mu ihiganwa Miss Kugasaka. Ariko imbere y'uko uyu mwigeme aza subira kandi mukomera amasi menshi Mariam nawe nyene ariko Abashimeshi kuri Mariam. Applaudissez s'il vous plaît pour la candidate. Yes, L'une candidate de cette candidate. Elle s'appelle Mariam Mariam. MC Bobo Yes, avec vous. ukukira agira indwi yitwa Kesi Morgane nimba wize yuko Kesi Morgane Après Mariam Sinamenye, la candidate, la suivante candidate s'appelle Kesi Kersi Morgane. Boboza. Abashimeshi kuri Kersi nawe akaba yifuza gutorwa nka Miss Kugasaka umwaka wa 2020 muco bise umwigeme muserukizi. Ese ikintu kiriko kirangiriraga MC nuko muri VVIP aba ariko barabona abana bigeme bose bariko barakoma amasi menshi ariko ku rundi ruhande nabonye yitwa Sultan Suleiman barenganye agakoma amasi menshi agatwenga avuga ati uno minsi n'uyu canke n'uyu ariko byose juri iraza kubitwereka ingene atambuka neza Kesi mukomera amasi menshi amasi menshi Kesi. Gusura kandi kuri mbese yuko juri igizwe na Andre Hakizimana Hasco yamara creative Mona Yanza Kaneza hamwe na Aline Mugisha kuva kuri Umuco FM. Nuko rero babigeme indwi bose mwababonye ariko nimba ushyigikiye uno mwigeme uri kurabona ariwe Kesi Morgane nimba umushyigikiye yuko ashobora gutahukana ikibanza ca mbere muri Miss Kugasaka ntiwitinye urashobora gukoma amashyi ukamukomera amashyi. Applaudissez.